uyu munsi rero abantu style canke kwafe izimvye niyo kudasokoza bisigura ngo abantu bagenda barasaze, bisigura ngo nabasaze none sivyo nivyo. Abakunzi ba Maso TV reka ducishemwo twumvirize aka video, umviza aka video ingene mbaye hagariko abivuga mu rusengero, mukurikirane neza mwumve aho ka video. Uhuye n'umuntu mu nzira kugira ubone ko ari umusazi warabiki, icambere waraba imishatsi idasokoje. Umuntu amaze kugenda adasokoje imishatsi wagira hangu uti uyu muntu ashobora kuba ari umusazi, ariko uno munsi imishatsi idasokoje yahinduze style, ni style kandi izimvye. Wewe ugiye ngo bakumwe uwundi akavuga ngo bamuhe imishatsi nk'ijya ahora ari umusazi kera, ntimuri hamwe. Iyo nibyo abantu basirimutse, nukuvuga twebwe n'ibintu ordinaire, ibintu bisanzwe siko byari bimeze wa. Ikindi cyaranga umusazi ni impuzu zitabaguritse, amubone yambaye zitabaguritse, hari wari mu nzira ugatemesha ugashahana uti mpuye n'umusazi. Genda urabe mu isoko uyu munsi impuzu ikwije itisi idatabutse ahantu na hamwe, na za zindi zuzuye ivyomeke n'izindi zashishakuzo zatabaguritse tizigugwa amaheramo. Impuzu zahora ziranga abasazi uno munsi nizo zizimvye. Mu by'ukuri birateye isoni kandi birateye agahinda, kubera hari igihe uhura mu rushengero rw'Imana haza abantu benshi, haba baje gukizwa. Rero cyo ufata haje nk'umuntu aje gukizwa yaraboshwe n'ibyaha by'ubusambanyi, yahora mu mara hari yahora umumara akavuga ati jewe vraiment ibintu ndabihebye kanje gukizwa. Cha wibaza rero araje muri iryo shengero, arinjiye aje kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, avuye mu busambanyi. Agaca asanga abantu bicaranye nibigwisha, bambaye ubusa, bambaye amamini, amabera ari hejuru canke ibitugu biri hejuru. None uwo muntu azokizwa by'ukuri? Umusore yahora yigira kwironderera abagore kwa mukono. Bantu bo kwa mukono Imana batabare mu izina rya Yesu. Umusore amenyera kuja kwa mukono, umusore amenyeye kuja kuri escotis, umusore amenyeye kuja kuri nganda relax, tuba mu bwiza turabizi. Hanyuma agaca agenda muri eglise oya kanaka, ego izina turireke, reka turireke naco. Umuntu agaca agenda muri eglise kanaka, agaca asanga yinjiye kwa mukono, ibatse agaca asanga aginjiye muri escotis. Ndavuga imyimerere nimero asanze aho hantu, ukuntu asanze abantu bifata, asanze bambara co kimwe. Uyu musore arakizwa ntiyokizwa, kuko mu ngoro y'Imana iyo ugiye wambaye ubusa ugiye gutirimutsa ujya mwicaranye, kuko ujya mwicaranye jewe ko nshobora kuba niyihangara canke nkaba shobora nyene gushobora kuresista bivanye ngashobora nyene kwihangana, ujya nawe siko ashobora kumera. Kuko iyo wambaye impuzu itagukwiye none wumva ugiye gusenga, ujya nawe wumva umufasha gusenga mu kwinja agasenga nyene Imana akumva Imana nyene. Oya DJ ataza kudushiramwo, aca dushiramo akandi kantu. Hari ahantu muri video mbaye agaca avuga ngo barafata ngo bagaca bashirisa koshi, ati aho mushirisa koshi ni mukureko mutwereke turabe ko mwamwaje kutwereka kugira turabe kura kwe niyo sakoshi. Ivyo bintu murabyumva mwebwe mwari muzaho imene zazananye naho gupima bagesara n'abariko batora mitende. Nico gituma kenshi uzobona n'umuntu muhuye aho kugenda kubera isoni zamwishe, abonye nyene ko yakoze amahajabo bakanigana manura kandi yicaye ntibikunda, aho ahari kuja impuzu akahambika ishakoshi, ajya amashakoshi mwe muyakuraho turabe, nubundi muba mwaje kutwereka mutureke turabe. Ndabaye ikaze mwese abakunzi ba Maso TV, nizera ko meze neza, nizera ko aho muri naho muherereye muri amahoro. Twebwe tumeze neza kandi turashima Imana. Imana yacu n'umwisigirwa. Mumeze gute namwe? Nuko ni Pastor Safari nzwe n'Imana nkuko mumenyereye mu biganiro bitandukanye. Haje imbere hari Eric Mtumishi wa Mungu, hari Emeline
sinsubira kubaza ca kibazo kuko ntimuranyishura, ndacarindiriye inyishu muri comment. Kubumvirije amavideo yatambutse nk'abiri narabajije ikibazo ntimuranyishura. Nagiye ku bihumbi 10 ndavuga ati ugitora nzomuha 10. Mu video ukurikira ndaduza ngeze ku 20. Uzogitora azoca yandika muri komantere nimero ari mikashi, hanyuma nje ndamurungikira kandi nzoce ndamutelefona ndamubwiye nti ndakurungikiye. Hasi blague ni ugitora raba muri ayo mavideo rero nico kibazo uzocumva aho navuze ati utora iki kibazo nzomuha ayo mahera. Sawa, nuko kaze rero mu kiganiro tubirabire hamwe. Tugomba kurabira hamwe iki muri tubirabire hamwe inyambaro z'abakirisu ba kino gihe. Emerine, biri kuraba inyambaro z'abakirisu ba kino gihe ubona iki? Bikubwira iki? Kwa inyambaro zibereye mu bantu b'Imana? Iyo ndiko ndaramwa kino gihe inyambaro z'abakristo ziratandukanye. Hariho abambara neza, hariho n'abandi usanga bambaye ukayoberwa ko ari umukristo yinjira mu ngoro y'Imana no ko atinjirayo, nuko yinjira muri boîte ukabiyoberwa. Ibintu vyaracanganye. Impuzu bajana muri boîte bazijana mu rusengero. Yego. Ngira no mu rusengero naho nyene hasigaye hari abakiriya bashorera abamaraya. Dufate ko bajya abantu atari abakristo bara abamaraya bagiye mu rusengero kuba naho nyene ngira ngo hasigaye hari abakiriya. None tuvuge ngo iki? Birayobeye cyane, sinumva ko ntitwobivuga. Ni ibintu nyene ni novuga ko ari satani. Satani ariko arakora ku muvuduko ukomeye cyane. Mugabo satani nawe agira ha satani. Satani agira ha satani, nibaza ko none utamuhaye ikibanza yoheza agakorera iwawe gute? Nuko hari abamuhaye ikibanza neza cyane, baba bamuhaye ikibanza rero umaze kumuha ikibanza naca gukoresha. Je navuga ko ni bakoresha biri muri bo. Mutumishi wa Mungu Eric, uri kwitegereza mu kiganiro tubirabire hamwe mbega inyambaro z'abakobwa, abahungu, abasore, abamama ba kino gihe ubona basa n'abariko baraja he? Misanzo aho ndiko ndabona bariko baraja ahantu hatari heza cyane, kuko umuvuduko uravye umuvuduko satani karakorerako ni umuvuduko uteye n'ubwoba cyane. Kuko ubunye bavyita ngo nukwirekura. Novuga ngira ni gisirimu, novuga ngira charge, ariko mugabo nibaza yuko ari satani ariko aritwaza ngo nivyo gisirimu, kuko nta gisirimu cyo utuma ugenda wambaye ubusa. Mu bisanzwe novuga yuko hari indi mpemu ibiriko igomba kwitiza we kugira ngo ishobore kugukoresha. Urabona ingene abantu bambara ugasanga basize umukondo, abandi amabere, abandi ugasanga umugongo wawusize ugaragara, ugasanga utuntu mengano tuzana hariya, abandi ugasanga yambaye ikanzu mugaga gaca yipasura ikagera hejuru mu matako, kandi agaca agenda mu rusengero agaca yicara akumva ko ari Ales, abandi akambara akantu kagapasuye kari hejuru kagera mu kanwa. Urakura vyumva yicaye akaguhenera hamwe n'isiripu ibona. Mu rusengero rw'Imana ni message iyihe? Bitanga ubutumwa umeze gute? Ubundi ho umukristo azi yagiye yategetswe kugenda yambaye yikwije akavuga ati je ngiye ngaha. Mu bisanzwe mutwumve nuko ni muhave mwibaza ngo turiko ngo turashikuza cyangwa ngo turiko kutubabwira nabi, ariko no kugira duhanure dufashanye, kuko muri ugendo turimo ntuzugire guhomba ijuru usange kukutamenya canke ngo ntavyo twumvise, kuko twe dutanga message, dutanga ubutumwa. Imana yaduhagurukije kuko nituba twaje ngahanye kugira ngo nukugira dushikuze. Imana ibe iguhaguje utanga ubutumwa kubwumva message ko yumva, ntagire uzohava asanga Imana cyagihe niyaza kugira ngo idutore isange hari ibintu bimwe tutigeze tuvuga. Oya, urumva mutumishi wa Mungu Eric, mu Kirundi bavuga ngo iyo ufashe ibuye yego ugasanga ahantu hari ibibunda vyimbwa, hanyuma ugaca uterera mwibuye, bati kijya rero kirize, nico kiba cababaye. Cababaye mu yandi majambo woshavuzwa ni message n'usanzwe afise izo ngeso
usanzwe agendera muri izo ngeso cyane gose. wavyumvise? Yego. Mbayahaga ati kare na kare ikimenyetso yabajije ikibazo, bakunzi bari Maso TV yabajije ikibazo ati ikimenyetso ugomba kurabira ko umuntu asara ni ibihe bimenyetso waraba bikwereka ko umuntu asara, bikwereka ko umuntu atari muzima? Ati cambere nuko uyo muntu adasokoza. Sawa? Ati uyu munsi rero abantu style canke kwafe izimvye niyo kudasokoza, bisigura ngo abantu bagenda barasaze, bisigura ngo nabasaze. None sivyo? Nivyo. Abakunzi bari Maso TV, reka ducishemwo twumvirize aka video. Umviza aka video ingene Mbayahaga ariko abivuga mu rusengero. Mukurikirane neza mwumve aho ka video. Uhuye n'umuntu mu nzira kugira ubone ko ari umusazi warabiki. Icambere waraba imishatsi idasokoje. Umuntu amaze kugenda mwiba adasokoje imishatsi, wagira hangu uyu murashobora kuba ari umusazi. Ariko na munsi imishatsi idasokoje yahinduze style. Ni style kandi izimvye. Wewe ugiye ngo bakumwe uwundi akavuga ngo bamuhe imishatsi nk'ijya ahora ari umusazi kera. Ntimuri hamwe. Iyo nibyo abantu basirimutse. Nukuvuga twebwe n'ibintu ordinaire, ibintu bizaza. Siko byari bimeze wa. Ikindi cyaranga umusazi ni impuzu zitabaguritse. Amubone yambaye zitabaguritse hari wari mu nzira ugatemesha ugashahana. Utimpuye n'umusazi. Genda urabe mu isoko uyu munsi. Impuzu ikwijitise databutsa hano na hano. Nazazi nizuzuye ivyomeke n'izindi zashisha kuzatabaguritse. Tizigugwa amaheramo. Impuzu zahora ziranga abasazi uno munsi nizo zizimvye. Hanyuma acavuga ati ikindi kimenyetso cerekana yuko umuntu asara, umusazi, agenda ari gusa. Arazifata akazikorera ku mutwe, arazifata akambara impuzu zitamukwiye ukamubona henye. None mu vy'ukuri abantu bahenye kuva kera. None abantu bagenda bari gusasa abasazi. Hari umuntu muzima agenda henye? Oya. Abanamba. Nta muntu novuga yogenda azi yuko wewe yerekana ubwambure ko Imana yamuremye. Ari umuntu akuze afise n'ubwenge. Kuko umwana wewe, umwana bari umwana kuko ntacyo baramenya kuko ntawo mugaya. Mugabo umuntu akuze Imana imaze kumuha ubwenge. Ukemera kwikura ko impuzu. Novuga yuko nukuri aho onye. Wewe kwiraba karaba ukabaza n'umutima wawe ukabaza n'Imana. Yeri ibindi ko ndagira birahesha icubahiro Imana. Kuko ubunye no mu mashengero menshi. Benshi ntibagomba kubivuga ariko nabo batagomba kubivuga. Kuko twe twahamagawe n'Imana. Niyo mpamvu tuzaza kubivuga kugira ngo Imana izibitubatse. Kuko yavuze ati ni mutabivuga twe tutabivuga. Imana izobitubaza usange turabihaniwe. Reka ubutumwa tubutange. Abo ne bashaka ni harabona nyene ko bashobora guhinduka. Imana izobafasha bigende neza. Kuko mu ngoro y'Imana yugiye wambaye ubusa. Ugiye gutirimutsa ujya mwicaranye. Kuko ujya mwicaranye. Jewe ko nshobora kuba nihangara canke nkaba shobora nyene gushobora kuresista bivanye ngashobora nyene kwihangana. Ujya nawe siko ashobora kumera. Kuko iyo wambaye impuzu itawukwiye none wumva ugiye gusenga ujya nawe wumva umufasha gusenga mu kwinja agasenga nyene Imana akumva Imana nyene. Oya DJ ataza kudushiramwo acadushiramo akandi kantu. Hari ahantu muri ya video Mbayahaga yavuga ngo barafata ngo bagaca bashirisa koshi. Ati aho mushirisa koshi ni mukureko mutwereke turabe ko mwamwaje kutwereka kugira turabe. Kura kwe niyo sakoshi. Mu vy'ukuri kubera iki cotuma umuntu yambara imbini akagenda henye akagenda amataka ari hejuru ashitse mu rusengero agashashira ku isakoshi ntabe yareka impuzu ikamanuka ashika hepfo. Ibyo bintu murabyumva mwebwe mwari muzaho imene zazananye naho gupima bagesara n'abariko batora mitende. Nico gituma kenshi uzobona n'umuntu muhuye aho kugenda kubera isoni zamwishe abonye nyene ko yakoze amahajabo bakanigana manura kandi yicaye ntibikunda aho ahari kuja impuzu akahambika ishakoshi.
ajya amashakoshi mwe muyakuraho turabe ubundi muba mwaje kutwereka mutureke turabe. Wewe akigenda wewe yumva yuko umenga nta kibazo. Mugabo kubera ba bantu nabo bivaye nabo bari kumwe bicaranye bagaca bamuraba kandi agaca araba harimo n'abantu baba bakuze bose bakamuraba n'ijisho kuko abakoze ibintu batamenyereye ati uyu muntu yakoze ibinye by'ukuri arakomeye. Rero nico gituma abantu bace baraba n'amaso bose amaso yose akamuhurira tureke kuvuga abantu nzenye ngo nabigeme oya sabigeme gusa hari abamama bakuze asohoka mu mutuka avuye mu mutuka ugacibaza ngo agiye muri boîte karinjiye mu rusengero. Yego sabigeme gusa kuko turiko kwikote zose n'abakuze ara mama bategeza kwereka akarorero abana beza abana bato bakabereka akarorero keza kuko iyo nawe nyene yambaye kuko si ikintu nawe nyine umama novuga ko ari cyo atangurira ko kwambara impuzu zitamukwiye ni ibintu bitangura mu bwana. Iyo atanga ucyonye bigakura yongese igakura atabamama bari hafi. Iyo amuho amaze gukurumba nta muntu aba akimukontrola kuko nta muntu aba akimubwiriza ngo bikunde. Dufate ko iyo mwemu Emerine yo genda bahenye mu rusengero kandi bazi ko ari amasengero asengerwa mu Imana. Dufate ko abo bantu ni ndayazo mu masengero Emery ni ndazo mu masengero abo bantu tubite ngo iki tuvuge ngo iki. Jewe abo bantu numva twobaha n'iryo zina kandi tubatutse kuko nibo babigira kubera umaze kwambara ubusa kandi uzi kugiye gusenga mu bisanzu wataye akaranga nta mukobwa kwiye ugenda ari gusa barakwiye kwambara bakwikwiza. Mu by'ukuri birateye isoni kandi birateye agahinda kubera hari igihe uhura mu rushengero rw'Imana haza abantu benshi haba baje gukizwa. Rero cyo ufata haje nk'umuntu aje gukizwa yaraboshwe n'ibyaha by'ubusambanyi yahora umumara hari yahora umumara akavuga ati jewe vraiment ibintu ndabihebye kanje gukizwa. Cha wibaza rero araje muri iryo shengero arinjiye aje kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe avuye mu busambanyi agaca asanga abantu bicaranye nibigwisha bambaye ubusa bambaye amamini amabera ari hejuru canke ibitugu biri hejuru. None uwo muntu azokizwa by'ukuri? Umusore yahora yigira kwironderera abagore kwa mukono bantu bo kwa mukono Imana batabare mu izina rya Yesu. Umusore amenyera kuja kwa mukono umusore amenyeye kuja kuri escotis umusore amenyeye kuja kuri ngandare relax tuba mu bwiza turabizi hanyuma agaca agenda muri eglise oya kanaka ego izina turireke reka turireke naco umuntu agaca agenda muri eglise kanaka agaca asanga yinjiye kwa mukono ibatse agaca asanga aginjiye muri escotis. Ndavuga imyimerere nimero asanze aho hantu ukuntu asanze abantu bifata asanze bambara co kimwe. Uyu musore arakizwa ntiyokizwa by'ukuri aca abiva mu cyavuga ati hako nokirizwa ahantu canke nguma mbona ibi bintu ndabivuyemo ntaho mvuye ntaho nsubiye. Urumva ibintu biteye agahinda kandi mu by'ukuri Imana abakobwa Imana tubabare n'abamama kuko izotubaza imitima y'abantu b'Imana kubera hari igihe usanga nyene tugenda gusa ugasanga abantu bagenda gusa bakambara amamini bakambara impuzu ziteye ubwoba kiyumvira ko agiye mu ngoro y'Imana bikagusiga. Mu by'ukuri turakwiye kwikebuka abakobwa mwikebuke abamama mwikebuke. Ubundi yavuze ko abagore n'abakobwa batigera babona ko ari beza burya ngo nta mukobwa bamwiza nta n'umugore yegera bamwiza burya abantu beza n'abasore abasore ni beza abagabo turi beza umugabo wese uri kuradukurikirana aho uri wikomera amashi wa mugabo we uri mwiza mugabo abagore ntibigera baba beza. Kumva nyabaye bakunzi bari Maso TV bahava bantera amabuye igituma uno yavuga ati abakobwa n'abagore ntibigera baba beza ushima batigera baba beza. Imyikorere yabo baguma bafite utuntu binegura baguma bafite uzora bagiye mu kiyo ntavayo ashobora gucererwa gusenga ari umukozi w'Imana mu kiyo ibintu ariko arakwana nta confidence afise agenda mwiza arabona ko inzara afise nimbi irifongera kutundi tuntu. Hana abandi bagenda barakubita ibigohesha ukamengana amajini bafise ibigohe bigenda barakubita umuyango ejo bundi narahantu
nza mbona bafashe umukobwa w'umumaraya yambaye ukuntu ahenye ari gusa afise ibigohe bigereza hariya umuyaga uje ngo umupolisi atumviriza banza ukure ku ivyo bintu washize ku maso. Umupolisi ati kuri ivyo bintu washize ku maso. Nzambona umupolisi ahitanye vya bintu aca birandura. Jega niho naboneye ko bafise n'ibindi bintu by'ibigohe babandika meze ukuntu birere meze ukuntu umuyaga uje uzibona bigize ngo fya 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 aca nzambona rabimuranduye ati vaha wiruka ahenya ari gusa. None karashize ingani mu nzu y'Imana abantu baze bambaye nk'abamaraya tuvuga yuko ni ndazo mu rusengero. Bakunzi ba Almaso TV bavuze ko abakobwa tutaba beza aho no bashigikira kubera bafise icyo babikurako kubera wowe ukuntu Imana yakugize ntiwigeze ubona ko ufise agaciro umeze uko ubona ko uza kugira agaciro ari uko ubanje kwishira ku tundi tu. None umuntu henda yihenesha ati barabe babone barabe babone naboniki barabiki umuntu akumva ko yo kwitera ibintu by'amabekiye ibintu byinshi cyane urabaraba mu nzira yo kuratambuka umuntu aronze shafise ukonda ameze nk'agati kidarapo inyuma atambuza akaragira gutereza agasusu kanona ko atanakafise. None bamubwiye yuko atambutse nk'uko Imana yamuremye mu buryo busanzwe uw'Imana yamuremye atomushima atomukunda ni Satana babesha. None wumva ubwiza Imana bahaye rega nitwashatse ava ko abakobwa n'abagore atari beza ni beza ahubwo barafise imyuka yabateye abazimu babateye biyemera ko ari beza nta confidence bagira ntibiyemera ko ari beza cyane. Ubundi abakobwa ni beza bisaba ko biyemera baba bagiye kuronda bijya bindi bintu vraiment nabashigikira naje ndumudamu murabibona abakunzi bari Almaso TV muze kuntera amabuye ngo nabashigikiye abagabo. Uramaze kubona umukobwa yambaye akabutura bita bucikopa. Urayize bucikopa mu Kirundi no kuvuga iki? Ucikopa no kuvuga atanga ideni gitsina. Nico bisigura ati no kubagopesha ndabagopesha ati n'ideni ndabaho. Iyo ni insobanuro yiwanje numva ngo bucikopa. None gukopesha gukopesha ntumbaze sinzani ucikopa ngo bucikopa ni eka ni bucikopa nyene. Bakunzi bari Almaso TV nakantu kagakabutura bakatoka mengana kajinisi kameze bwa kareso ukazona umukobwa ariko aragenda yambaye ko kantu no kuri leta nayo idufasha abantu nk'abo barakwiye gufatwa bagafungwa. Baracize leta yarashizeho amande ku bantu baraba ibitera soni ku bantu bifotora bagatunga amavideo bakifotora bari gusa. Leta ikwiye kudushiriraho n'ingingo n'ibihano n'amande by'abo bakobwa bagenda bihenesheje mwibarabati. Umuntu tuzofata akwiye guhanwa ni umunyororo wa gucya ni hadabu lingana gucya amande bakayamuca. Bazi ngo ziko zasambukira abana to mu izina rya Yesu. Mukozi w'Imana Eric zamuka. Nivyo twebwe n'ubu tuguma tubabwira tuti ntimuze kutwiyumvira ko tutari nivyo cyangwa mudutera amabuye mutubona ati bajya nibo bariko baratubangamira. Ntabwo zo turabangamira kuko turiko turafasha kandi Imana izo binezererwa. Nta buryo wo kwambara mwibarabara ukambara impuzu tubikwije ukambara kabutura ikabutura sini kabutura bucikopa sinzi ngeno yitaje kuko sinzi ngeno yitaye mazina no amasanga ndiko mvuga ibirenze cyangwa musange mu nyumvire ko ntari ariko ambara mwikwize kubona umwana w'umukobwa oya barashaka batwimvira uko yumvire n'uburenganzira bwabo n'uburenganzira n'uburenganzira ariko mureke gukora abana b'Imana mureke bisengere mureke kugenda mwambaye impuzu zidashobora guhesha icubahira Imana hanyuma musange mugiye kugwisha abandi mu rushengero nukuri ivyonye mubireke. Bakunzi bari Almaso TV ntimurabona uzobwire abantu mu rusengero ugara amaso mwese mbere ndaje uzubona umuntu agira gutya mu rusengero agacagira ati arahumirije ati mwese mugara amaso ukazubona cegira ngo nivyo atashaka
nanajya ntibabona avuga ati ugara amaso dusenge acagira ngo ntabibona. Bakunzi bari Maso TV, naho vyogenda gute urya muntu yicaye impande yawe aratirimutswa n'inyambaro, aratirimutswa. Hari umukobwa hari umugore w'umupastori yariko arigisha, ndanumva avuze ngo je ngo ndatangazwa ngo n'abantu bavuga ngo bababazwa ngo n'abantu bagenda gusa ngo mu masengero ngo nimba ngo wewe ngo utarakizwa ngo biragusha ngo birakuraba ngo nimba wewe ngo impemu ngo utazi kugera ngo ubushuhe bwawe neza ngo ivyo ngo biragusha, ngo bareka ngo bambara ko bagomba. Uyu mukozi w'Imana ari muri babani nitaba Freemason. Uwo siwe ndabisubiyemo, uwo siwe nareke kugomba abana b'Imana kugira ngo arondengera batamuri Gehinomu. Nareke Bibiliya ivuga ngo ibigeragezo ntibizobura kuza, mugabo hagogira gute uwo bizovako ubizana. Ngo mbere icoroshe nuko yohambika urusyo hehe kwizosi wagacaterwa ibwina mu kiyaga agatemba. Yesu none yavuze ayo majambo. Yego Emerine, kubera ikiganiro caryoshe mbere ndaguhe mikro. Mu by'ukuri tugiye kuba mu pasiteri yavuze ibyo bintu, avuze ngo wowe utazi kugera umubiri wawe biragusha, sitadire ke abo bandi batazi ntacyo bafashije, ntacyo bafashije. Avuga ati bapfire rimwe, erega baca bapfa bose. None umuntu yaje ari gusa, yaje ahenye agwishije uwari yaje kwirondera Imana, ni ukuvuga wageze kuba gusa, ubu nawe arapfuye mu mutima, nawe umva bose batapfuye. Nta muzima kibayemwo, nta muntu n'umwe akijije muri abo bantu. Oya vrema naje ndumva ko uwo muntu ntariko abajana mu ijuru, habanamba ntariko abajana mu ijuru. Kandi mu by'ukuri Imana yo mu ijuru itabara bigeme, Imana ibatabare n'abamama. Nukuri je numva no bahanura impanuro za kivandimwe. Wewe nyamba ushaka kuja mu ijuru, sivye ko hanigeze kumva undi muntu ngo ivyo bintu vyo mu ijuru ngo sije nzoja mu muriro jenyene, ngo tuzohurirayo n'abandi. Hari abantu babivyihebe bakaba n'ivyihebe no ku Mana bakabivyihebe. Jewe rero numva no bahanura uko, mu by'ukuri mwambare mwikwize kandi ntacyo bitwaye, ambara wikwize. Hama nyambuga mu musore agushima, Imana yaremye abasore batandukanye, hari uzoza gushima ukumeze uri natuhera ata bintu none je sinubaje nibaza ko abantu basanzwe banzi mu nzike kuko turabana mu kibana, nibaza ko ata muntu yigeze abona ngenda ndi gusa. Nta muntu yabonye kwise yawe. Oya kweri. Mu by'ukuri numva twobatumirira guca bugufi no gukunda Imana no gushaka kuja mu ijuru, kuko ibi byose turiko turavuga ni kugira ngo dufashe abantu b'Imana bamenye ukuntu bitwara, bamenye ukuntu bagenda, kugira ngo tuze tuhurire mu bwami bwo mu ijuru twese. Nuko bakunzi bari Maso TV, je nkunda kuvuga ngo urugo iyo ugwinjiyemwo uritegereje ise w'abana birerekana urugo rw'abo bantu ingene rumeze, canke witegereje abana bisigura se wabo ingene ameze, bisigura indero atanga. So hari igihe nkunda bati ayo maigirize none hafata yuzuye abagenti ba Satani, mbega umurongozi niwe mu agenti, mbega nibiki? Kaze mutumishi wa Mungu Eric. Mu bisanzwe novuga umurongozi niwe yategeza kuba kubigira mu ruhara, kuko niwe arongoye intama. Ego. Kuko intama iyo intama wategeza kuba ari umwongera intama ziwe ntashoboye kuziragira mu bwatsi bwiza ngo aziragire mu bwatsi butotaye, nobuza ntacyo bari karakora. Kuko umurongozi niwe yategerezwa gufata ingingo, yategerezwa kubishiramo uruhara, hanyuma abo bandi izo ntama nazo zigaheza zigakurikira. Kuko iyo umwongere mwiza utegezwa intama zawe kuzigenzura, ukaraba ngene zimeze, ukaraba uko zibayeho neza, ukaraba uko zibayeho, ukategeza uyitwararika. Ariko iyo uzitaye ugashaka intama imwe yose ikaja kona, indi ikaja kona, indi akaja kona, ntuyigarure, ntacyo uri kurakora. Mpera message abo bapastori abantu nukuri
ari abakozi b'Imana batirimutse abo batwara. Niba bereke wa muhamagaro Imana yabashyiramo yangabira Imana yabashyira kugira ngo bashoboye gufasha abana b'Imana bashike kugira baze babone bwa bwami bw'ijuru. Mugabo bagashima kugira ngo bakabirengagiza hari ivyo bavuga n'ivyo batagomba kuvuga. Kandi nivyo turabizi ngo nta guhandwa ku rurimi mu Kirundi, ngo nta guhandwa ku rurimi ikirenge kiriho. Ariko ivyo sivyo. Uri umuntu w'Imana, Imana yatoye, vuga ukuri kuvuge, igihute kimeneke kitamenetse kuko uwo muntu ntaheza ngo wakire. Igicengo bahigorora kirikiri kigufi. Igiti nivyo nkuko babiciye ati kigororwa kikiri gito kuko kimaze gukura kica kivunika. Merine mera message abakobwa abasore n'abungere bayo ma eglise ameze uko. Reka message mbanza ndayitumbereze ku bungere barongoye abo bantu mu by'ukuri bamenye icambere coco ko Imana izobabaza abo bajejwe. Babimenye ko izobabaza ku munsi w'imperuka mu gihe bariko baja mu ijuru Joseline, kubera amashengero yose ari mu kino gihe si bose bariko baraja mu ijuru. Uti si bose bariko baja mu ijuru? Oya. Si bose kuko nk'abafirmasoni ntibiteze gukizwa ngo bahinduke. Ahubwo abo nibo basambana nabo. Abo nibo basambana nabo nibaza ko nabo brija kwambara izo mpuzu zitanabakwiye. Ngo hariho n'inyigisho bagenda bigisha zerekeza muri ivyo bintu. Cawumva. Rero nayo ko mvuga ku bantu ku murongozi akiri mu rutonde rw'Imana yumva yahamagawe n'Imana akabona abarongoye batanga kugenda bari gusa amenye ko ariko arategwa. Rero namutumirira kugira ingufu no gusenga Imana cyane no guhanura abo bantu arongoye akabereka ikibi n'iciza kuko usanga ari ibintu nyene bibabaje. No mu by'ukuri abereke avugisha ukuri ntaba agira ubwo bati nkavugisha ukuri aba bantu baragenda. Abo bantu nta Imana izoba yaguteguriye. Nukuri ababwiza ukuri bavyumve, ari abantu b'Imana, ari abantu bakizwa bazohinduka. Hama abo bigeme nabo n'abamama mu by'ukuri nabatumira kwambara mukikwiza kugira ngo bikunde nidutsitaze bagenzi bacu kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Kandi nabone inyifato yose bagira mu nzu y'Imana nabone Imana izobabaza. Nabonye n'Imana izobibabaza. Kuko twe turi ingingo za bagenzi bacu tubwizwa gufatana mu nda tukaja ku murongo umwe hama kugira ngo bikunde tuze tubone Imana. Bakunzi bari Maso TV naha duhereje kino kiganiro tubirabire hamwe. Naho utaha rero dushimiye mwese mwadukurikiranye mwibuka gusharinga bino biganiro, gukora subscribe, like ndetse na commentaire kugira ngo bikunde tubone ivyumviro vyanyu, tubone ko mwishimiye ibiganiro dukora. Murakoze mugire aho muba mwubahwe. Yesu abahezagire. Amen. Ukaba ukoresha imashini ordinateur, telefone Android, ntucike ubutumwa bwiza n'ibiganiro kuri Arimaso TV. Arivyo Yes Arakiza, Imbaza Time, Interview, Gospel Music. Gukwiza isi yose ubutumwa bwiza hamwe na Arimaso TV.